Je naje nk'umufuko w'amakara niho ndasubira inyuma. Byari Lucifer ryari izina rya Satani kera akiri kumwe n'Imana. Ba Fabilove wa Bface ariho Kiriku urabona arakora sana. Raisa na gakuzine kanje n'umukuzine wanje to acho harababizi bazi ko babizi n'abatabizi bazi ko babizi harababizi bazi ko batabizi n'abatabizi bazi ko batabizi. Sigura amajambo niyo nari nkeneye kusigafashije ikintu ndani promoter baramfashije sana kandi n'abapeti bafise morale bafise mood yo gukora kandi mani bayizagire sana na president wabo Honorea nk'ababazo n'abashonje nanje shonje nindi garagara saba Imana izome nzohe n'abandi bagoye mwibarabara uyu mwaka imyango yugaye mukamagiye kuyugurura wallahi. Bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije ndababwira nti amahoro y'Imana bane namwe. Nizere ko mumeze neza natwe tumeze cool turi swaga ebana uko mubibona nyine tuba tumeze neza kuba tuba twagiye kubaronderera amwe mu makuru bamwe mu bafise tala bamwe mu bariko barakora neza muri Buja Flavor canke muri industry ya music kugira ngo tubereke ibigezweho tubereke n'ibindi bintu mutari mumenyereye ngaha Buja. Uti rero no munsi dufise umutumiro yiwe no munsi nateye iteka n'umuririmbyi umurapper mu best rapper sinyene nabivuga ni byose reka munkundira tukuramutse. Ni sawa sana ni bien Flip TV. Flip GTV. Flip GTV Mumeze neza? Ni bien sana na ni sawa. Nanje ni fresh. Man. Yes uramutse bakunzi ba Flip GTV. Flip GTV meze neza. Natwe ni sawa hanyuma ni MKOMBOZI. Hasta la victoria siempre. Yes. Ariko ntiwatazi akajambo hasta la victoria siempre mbega kuri MKOMBOZI ni iki gasiguriye? Hasta la victoria siempre isigura yuko shika ku ntsinzi buri gihe. Isigura yuko iki nicyo twiyemeje gukora gikore neza mwenyene uba umeyere ubaye umujournaliste wa vrai uri umuririmbyi wa vrai ririmba mwenyene na satana kizwa. Yes reka unkundire nanje mbwire nti karibu mu gihugu cawe c'amavuke ko ni rya mbere dukoranye. Merci sana. Yes igihe baza kugutegera warabonye abantu benshi utari witeze ko boza mbega n'igiki MKOMBOZI yari yiteze kubona ujya munsi? Icyo nayo niteze ndukanye n'icyo wabonye abantu benshi ko nari navuganye n'abantu bake cyane sinari nzi ko byoba byari gutuma abantu benshi baza kujya ariko byarampimbaye cyane. Iyo kenshi utashye aho bakwifuza aho bagukunda baragusanganira so biraguha icyizere umushyitsi. Yes MKOMBOZI yaje yavuye mu gihugu yarasanzwe ari azatuzaniye bimwe mu bikorwa rero akaba ari karabirekura mu kino gihe ari no mu gihugu cy'uburundi mbega MKOMBOZI ayitega gusubira ryari iyo yahora? Je naje nk'umufuko w'amakara niho ndasubira inyuma sasa muri icyo gihe naje nje ariko tunyene ndashaka gusubira inyuma kubwa kazi sigwo kubayo hari Collabo n'iki ibintu nk'ivyo waraje mu nyuma ucuturekurira indirimbo wise ndaje mbega ndaje inspiration yavuye he mbo byabimeze gutegira ngo wandike ndaje canke no kuza abantu baba bagize ko nagiye abantu none bari muzi ko nagiye none hari kibazo neza kubabwira ko ariko indani mu ndirimbo hari amajambo amwe twagiye turumva ngo bamwe bari bazi ngo yuko ngo nagiye nzoguma ngo ndaje ngo nibasubire bavuge kandi none yarabamvuga ndi kure none abo barakunda kuvuga uti warahevye yaracyuye yaragize ikije yarazimye genda umuriro wa Gionomo uko yitarusi kaisa ndumuriro wa Gionomo kaisa kuzinya nurira abantu ariko nurira roho mbi imyuka mibi ivyumviro bibi ndabiturira pe wiyumvira ko MKOMBOZI ashobora kuzima
kandi nzi yuko ntarakigikiraga nazoreka kuririmba mbona umengo n'umwuka mubi kurimwo muco genda uturira nka Gionom benshi iyo babwiye ko mukombozi twaro Lucifer batahura yuko Lucifer ari ikintu giteye ubwoba canke ni shetani. Mbega nka wewe Lucifer uyiha iyihe nsiguro? Lucifer ni Kirundi, Icyongereza. Sibari Icyongereza. Lucifer ni Icyongereza, mu Cyongereza ariko ni Icyongereza cyavu ni Kilatini abongereza baratoyemwo nkuko abarundi twayise Luciferi, abandi bakavuga Lucifer, abandi Lucifer. So ni Kilatini bisigura amajambo abiri, lux ni umucyo, fere umuhetsi w'umucyo. Satani kera yarafise umucyo, yari umunyaneza, umucyo nikizere ku bandi kuko uri kumwe n'umucyo ntabwo bugira, ari kumwe n'umukunzi wawe ntabwo bugira, ari kumwe n'umwansi wawe niwe ugira ubwoba. Muri icyo gihe Satani kera yarafise umucyo, ari kumwe n'abamarayika baranezerwa, ariko baadaye cyaravyimba yibaza ko ari umucyo wiwe Imana ikiramukurako, acakika Satani acakika umwijima. Sasa ubu yakitse umwijima niyo mpamvu dutera ubwoba, ariko ari abantu bakimwita Satani ngo n'umucyo kubera iki kwakira amajambo tutakurikirana twayakiye uko yarizi Lucifer yazina rya Satani kera akiri kumwe n'Imana, amaze guhinduka cyakika Satani bisigura umupingayi, igipinga umucyo umwijima. Mucyo gihe yarabaye umwijima, ubu ni Satani ariko si Lucifer. Thanks so much. Kubera ko nanje ico kibazo nari ndagifise ati mbe kubera iki yitwa Lucifer kandi tuzi ko Lucifer ari shetani, benshi babizi babifata neza. Ndi umunyamucyo je na muntu yombona mu kumurango akiruka, na nuwo mbona mu ijoro je akiruka, kandi ashagira icyizere. Ujye si mukombozi ashavuga uti yego nubwo cyo muvamwo kubera ikindi cyizere nta kibi ebagabo. Yes, nyuma yandaje warutuzana indirimbo wise uyu mwaka wari mbere wari na wanayisohoreye audio ego audio yari yasohotse. Ijya ndirimbo uri kuraraba indani harimo amasanamu menga abantu bari benshi, bijyambe ni design cyangwa byari byo nahantu nyene wavuze ati no yakoze twaronde abasista tubambika bimwe by'abayimizirima nona amakanzu ariko bambara niki kugira ngo bashobore kuvuga yategerezwa kubaho uko twatuye abahungu n'abakobwa uko Yes, ku bantu bakekeranya ko tutari kumwe na mukombozi nga dushaka kapera y'indirimbo umwaka. Narajyamitswe hanze mu mazi nk'igitandara, mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara, burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara, kuba mu mazu y'abandi umwaka n'ukuri bigiye guhagarara, ubukene bwaratumye impuhwe zanje zitagaragara, nk'ababazo n'abashonje nanjye shonje n'indi garagara, saba Imana izome nzohe n'abandi bagoye mwibarabara, uyu mwaka imyango yugaye mukamagiye kuyugurura wallahi. Uyu mwaka sasa umwaka natwe Flip TV dutegereza gushika ku ndoto zacu. No kwizera tu. Ku bakunzi b'umuziki, abakunzi b'indi industry ya Buja Flavor bitege gikorwa kuri mukombozi ari kumwe na Bface mugihe tumaze iminsi tubona muri kumwe kenshi. Bface uzi kino kimwe Collabo igoye ni ya mukombozi n'umujuwere, ariko mukombozi n'umuririmbyi tonto aririmba nanye ndirimba uca wumva yuko bitagoye yatezokora gukora byari umunsi biragoye kubera ari gahunda mwe mwese ni muramenya mukombozi wo ndiwe kubera yaje ni introduction yuko nje n'uyu mwaka ni introduction yuko negezo gushika kuri ibi umwe ni spirituel ndi physically, so physically ndaje kanegeza gukora kandi kwiye kumpa physically mu mahera physically, ariko uyu mwaka ndaje mfite icyizere nzoshika kuri ibi so zose zijya ni introduction sindatangura. Reka ntangure kwanza mu bumenyi wo ndiwe. Yes, ni mukombozi kukubaza kwanza iki kibazo mu Burundi uri kuraraba barapera bariko barakora ni nabahe baririmba barapera uvuga ati aba bantu bariko barakora cyane? Benshi barakora, ariho ba Fabulous wa Bface, ariho Kiriku urabona arakora sana, Petit, ariho ba Afisarajbi,
hariho ba drama ni drama oya ari mpeti byafite benshi nabonze n'abafite bakubitana rero ba wawa vision wawa sora bafite bakuntumviriza ari nabandi ntaza amazina kuba anaronse nari kure cyane gato ya rero nk'abantu baba batazi ico bita umuziki kuri Mukombozi mbega wowe ufata gute? Umuziki n'ubuzima, umuziki ni umutahe, umuziki n'umunezero, umuziki n'akabonge, kubera umuziki yashobora kwibutsa ibyakunezereye, yashobora no kwibutsa ibyakubabaje. Umuziki nyene yashobora gutuma urira undi nawe gatuma unezerwa. So umuziki ni byinshi, umuziki n'ubuzima. Yes, ukiva mu gihugu warubayemwo ushitse nga mu Burundi wacironka ico bita management canke ico bita ikintu uzoba brand ambassador nawe si yindi ni bio power. Mbega byagenze gute kugira ngo umenyane na bio power canke umenyane? Twarigeze guhura nabo barambwira ko bashaka dukorana, ariko icyo gihe nta gahunda nari mfise yo gutaha mu Burundi. Ngite yanje cyari bize gato, angiti basi mudufasha dukore indirimbo ya publicité, ndabakorera indirimbo ya publicité. So nuko badaye hageze konza ndibuka ko abantu bigeze kunsaba ko twokorana ibintu, ndababaza mbe mwaratanguye, avuga cyego twaratanguye ariko mwaronse muri mbibado ndi mukuza ahubwo byo busha bijyo hasoce twabandanyiza. Mbega nakaye kunguko gukorana na bio power bimeze gute? Akunguko ni kamwe n'amahera Ure tuvuge yuko Mukombozi ariko arinjiza kanoti gatubutse. Yandinjiza amahera ya tonto uzije simvuka nga mu gisagara. Sasa kugira ngo mbeho n'amahera tu kera mu gisagara ni turimana n'isuka twazanye. Sadiri vema ndabayeho urabibona ya imani birimwo. Dushaka twereke Haisa ni inde kuri we? Raisa na gakuzine kanje. Ya numukuzine wanje to. Ya Orisiye? Go. Oh la la, yes bakunzi ba Flip TV ndabibutsa kugira subscribe, like na comment kuri channel ugenda no kwa Mukombozi ubikora ni Mukombozi Rosifa ubikora nkuko natwe mwabidukoreye ucugenda ucunyaruka kandi ubikore no kwa Mukombozi. Yes Mukombozi reka nse nk'urangiza iki kiganiro nikiye kintu woshikiriza abakunzi b'umuziki canke wabwira abantu bariko baradukurikirana? Agenda bakunda cyane kandi merci sana kubera support yanyu, murashakunda umuziki wa kanovera kandi nanjye nicyo nagenzanye ntabaryoheye muzomfunge kabisa, muzontware kwa dezone muzomfunge. So bitegurire kunezerwa kandi bitegurire kuronka abandi bantu babanezerwa nkabo bavuye hanze kubera Mukombozi. Tugira abafana banini, tugira equipe nini cyane y'abafana bo hanze no mu gihugu. Ariko ugishika mu Burundi warahuye n'ibisanga byinshi, kwibwa telefone, gutwara account yawe, gutakaze amashano n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega kuri Mukombozi byamuhaye ihe shusho? Je ibibazo simbabara mbabaje. Sasa muri icyo gihe ibintu byose bitumwe n'undi muntu bimbabaza, ariko ari je nabitumyeko niyo bimbabaza ya namubabara bro. Yes Mukombozi akapera kuri kajya kantu gatangura mujya ndirimbo ndaje. Yes ndi free ariko je ndi mason, ndumufundi w'umuziki sindumu aide mason. Umuziki uri mu maraso ndaba no mu maso, abana banyiruka ko nk'ababonye babu bacyo. Harababizi bazi ko babizi, n'abatabizi bazi ko babizi. Harababizi bazi ko batabizi, n'abatabizi bazi ko batabizi. Siguriya amajambo niyo nari nkeneye kusiguriya. Okay, harababizi bazi ko babizi, abana abantu bazi kandi bazi ko babizi, abarakiye ubwenge. Hariho n'abatabizi bazi ko babizi, aba ni kibazo cyane ku isi, ntabyo bazi ariko bazi ko babizi. Hari n'abandi babizi ariko bazi ko batabizi, barabizi ariko bazi ko batabizi. Aba barakeneye umuntu abereka inzira tu bacha babimenya, umuntu batahuze gusa ko babizi bacha babimenya. Hari n'abandi batabizi kandi bazi ko batabizi, bisigura ko bumvise umuntu abizi baramwegera. Yani
Ayo majambo yajava hehe kuko uri kurumvirizana amajambo arimo ibintu bihiritse bihanitse ni Imana Kirundi gifundikana inspiration na Holy Spirit ya yes kuri wewe uvuga uti ndiko ndandika je mba ndi kumwe na mpwemu yera mpwemu yera vraiment sana je na ibintu byinshi bingohera ndi je nyene ndi kumwe na mpwemu ndi kumwe n'abantu ndonka bike ndi kumwe na mpwemu nkonka byinshi yes akajambo kanyuma kuri association ya Best Burundian Promoter nibaze ko bagufashije ikintu Burundian Promoter baramfashije sana kandi n'abapeti bafise morale bafise mood yo gukora kandi mani bayizagire sana na president wabo Honorea Jeneje urana na kenshi nabonzi MC Brizo ndivise we na vise we kandi twandike no kuvugana so ndabe merci sana kandi mugira umwete kuko ninzo zibika zaramagi kandi umusare wese yari mu underground so just keep it up yes reka tugushimire rero merci sana wakoze kuduha umwanya wakoze kudutera iteka nubwo byagoranye ngene tuvugana ariko uno munsi wavuze time nigiye nyacyo reka tugushimire ni MC Brizo kuri microphone nahejeje yari MC Brizo kuri microphone behind camera ni Mr Koresha time ciao